Reka ndabipfuriza isabato nziza kuri mwese mwamaze kuyinjira. Isabato nziza cyane abantu bari muri North America bataratangura isabato, please ndabipfuriza isabato nziza because muraje muyitangure very soon. Uno munsi n'umunsi ugira gatandatu w'isabato, umunsi w'ikwitegura isabato kuri bamwe. Eka turiga cya cigisho cha nyuma c'inondwi, kenshi na kenshi iyo ni summary, ariko tutaratangura mureke dusenge kandi muri kumwe nanje Shadrach ndacyayisenga. Reka dusenge. Imana Data mwiza, muremyi wacu, wewe udukunda, wewe wagize ibintu byose tubona ukabirema, turagushimye mwami ko waduhaye ubuzima, kongeye kuduha chance akaryo kugira twumve rino jambo ryawe. Mwami tugomba twige topic yo kwihana nyakuri, kwihana ko nyako kuvuye ku mutima, kwihana gushitse. Mwami turagusavye n'ukuri uze ubane natwe, ushira ukuri kwawe muri twebwe. Mu gihe tuvuga ko twihanye, ntitwihane tubabazwa n'ivyatugeze ko by'ingaruka z'icaha twakoze, ahubwo tubabazwe nuko twakubabaje wewe. Please uzubane natwe mu gihe turaba muri no topic. Ivyo tuvuga vyose nubifashishe ujya mwigeme, uyu mugabo, uyu mwana ari ngaha, uwo ari wose ariko arumviriza, kugira ashike iwawe adatsinzwe n'urubanza. Ntutuyobore rero, uduhe isabato nziza kandi utwigishe mu gihe tugomba dutangure iyindi week. Mwami duhe kubana nawe, mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. So summary cyangwa se guheza kw'inondwi, no munsi ni tariki 9, biroroshe cyane. Igituma nasenga mvuga mbwira Imana kugira idufashe cyane kugira ngo tugire ukwihana nyakuri, nukubera yuko hano bariko batubwira turabanza dusome mu gitabo cha Patriarchs and Prophet, abakurambere n'abahanuzi, ku page ya 391 havuga ngo baraboneka ko bariko barihana vy'ukuri ku cyaha bakoze, ariko ngo bababajwe batuntuzwa n'ingaruka y'icyaha bakoze, ariko ntibari bariko barababazwa nuko batashimye Imana maze bakayigomera, ugasanga bacumuye. So ni kenshi natwe tutababazwa n'icyaha twakoze, ni kenshi bitatubabaza ko tutagize umutima ushima Imana no gukurikiza amategeko yayo, ahubwo twama tubabazwa n'ingaruka Imana yemeye ko zidushikako kubera icyo cyaha twakoze. Hano ngo mu gihe bihanye bari bibaza ko Imana ica minga bayihaye igiturire guhindure plan yayo mu vyikora, ariko ngo basanze ngo Imana, ngo hano bariko barakoresha ijambo ngo ntiyagize relent. Imana ntiyavuye kwizima ku byo yavuze yuko when they found that the Lord did not relent his decree, their self-will again rose. Imana ntiyahindutse. Kenshi na kenshi turafitse kwihana nkuko bano b'Israeli bihanye. Byanyoye cyane kandi byantangaje cyane ko ivyo dukora no munsi Imana yabibonye kera, bica bimpa ukwizera ko mu gihe yabibonye kera rwose kandi bizi Imana iradufitiye inyishu. Ngo baciye bashavuzwa nuko Imana itigeze ihindura, ntigeze ihindura kubw'ibyo baciye basubira kwikorera ibyo bishakiye. They declared that they would not return into the wilderness. Maze bishizemo bavuga ngo okay, uko biri byo kose ntidusubira mu bugaragwa ivy'Imana yatubwiye. Mwibuke ko ushitse no munsi bari bamaze gushika ku mbibe za Kanani. Imana ibabwira ngo bagende kufata kijya gihugu, bagende kukibamo nkuko yabasezeraniye. Yari yababwiye ko izobacira inzira, ariko barayigarariza kubera ukutizera, baranga, bavyanse, bashaka no kwica Mose na Aroni.
no kugira nabi Kalebu na Yoshua bari bazanye inkuru nziza idasa n'ivyo bari bifindafindi. Kubw'ivyo Abisirayeli bibajije ko nibabwira Imana ati Mana turihanye nitubabarire, Imana ikivuga okay buriho murafitse kugenda mu gihugu ca Kanani. Ariko ivyo sivyo Imana yakoze. Imana yari yamaze kuvuga, yari yamaze kubitegeka ko bakwiye gusubira mu bugaragwa bakongera bakihana bakiga ushasha. Ivyo rero babonye bihanye bararindira ko Imana bayiraba kujisho ko yohindura muri make babona nihinduye bacavuga ati dubundi twe twavuze ko tudashaka gusubira mu bugaragwa bongera bakora ivyo bigombe. When the commanding them to retire from the land of their enemies, God tested their apparent submission and proved that it was not real. Ngo mu kubabwira ngo bave muri kino gihugu, bave ku mbibe za Kanani basubire mu bugaragwa, ngo Imana yari ishaka gupima neza irabe ko bitanze vy'ukuri, ko bayubashe vy'ukuri, ariko yasanze atari vy'ukuri. Bariko baravuga ku munwa kugira barabe ko bo kwironkera ico bari bipfuza kwari ukugumaho ntibongere gusubira mu bugaragwa. They knew that they had deeply sinned in allowing their rash feelings to control them in seeking to slay the spies who had urged them to obey God. Bari bazi neza ko bakoze icyaha, bemereye ko uko ahantu ko uko biyumva, ishavu bari bafise n'ibindi byose biyumva ko bibakontorora kugira ngo bashake kwica batasi babiri bantu babiri Kalebu na Yoshua. Ariko ngo ntibigeze batega ubwoba nuko bakoze icyaha gikomeye, ahubwo baravye ku ngaruka z'ivyo bakorewe n'uko Imana yabakoreye. Bo ntibigeze babona icyaha cyabo, babonye gusa ukuntu Imana yabahanye, ukuntu yababwiye ngo ntibazokwinjira muri Kanani. Ivyo abari vyo basenga basaba imbabazi ngo tuba kuvuga ngo nukuri mbabarira umpa ivyo bintu warunyimye. Ntabwo wari kuvuga ngo mbabarira kubera nacumuye, ngaruke uwawe tugire nongere mbe umwana wawe unyigishe unyobore kuko nakugabiye, mbabarira. Ashiko basavye imbabazi, ariko niko dukwiye gusaba imbabazi. Dukwiye gusaba imbabazi kubw'ubugaba bwacu, dukwiye gusaba imbabazi kubera tuba twagiye kure n'Imana. Dukwiye gusaba imbabazi kugira ngo tuje tugaruke mu rukundo rw'Imana. Ivyo nivyo bari bakwiye gusaba imbabazi, ariko bobo ntibasavye imbabazi kubera ico. Basavye imbabazi kubera bumva ko Imana yabimye chance bari bafise. Ese natwe ntituba dusaba imbabazi Imana ari kugira ngo itugusubirize amahirwe twibaza ko twari kubona mu gihe twari kuba turi kumwe nayo? Je ndibaza ko Imana above all muri ruse byose Imana yashaka kuduha byose by'ijuru n'isi, ariko ngo tubanze turondere ubwami bw'ijuru no gukiranuka kwayo. Aho hari ikintu gihafungiye. Ngo this presented itself when Moses, ngo bashatse ngo ugwitwatso bako bari bamaze kubishira mu mitima yabo, ntiduva hano ntidusubira mu bugaragwa, twavyanse ibiba bibi. Imana nayo itubabarire n'ubuni watuzanye hano. Numva umutima hari harimo ubuhakanyi, hari harimo ishavu, hari harimo ku munwa niho basaba imbabazi. Siniko ndabacira kwiteka ngo bino vyanditswe, sinabacira urubanza, ahubwo ngo vyanditswe kugira ngo tugire iki twebwe dushitswe kubona igihe c'imperuka, tubimenye tubisobanukirwe ko ntawe uzoshika mu ijuru atemeye Kristo mu vy'ukuri. Ngo bari uko bararondera ubwitwazo, ngo runo bwitwazo rwarabonetse ngo mu gihe Imana yakoresheje Mose kugira avuge mu nguvu no mu izina ry'Imana, babwira ngo abategeka gusubira mu bugaragwa. Aha rero bacirero bavuga kwa kwihana kwabo kwaciye kuboneka. Ndakubwire mwene wacu, ndababwire mwebwe bavyeyi banje muri ko muranyumva, and anyone mushikanje mutoyi wanje, the point ni mugihe twihana tuzomenya ko twihanye mu vy'ukuri, mugihe turi willing, twemera
tukumvira ivyo Imana itubarira. Iyo twihanye ariko ntitube dufise ubushake, sindiko ndavuga mu myiyumvire kuko imitima yacu n'imibiri yacu hari igihe igwanya na decision twafashe, niko ndavuga mu bushake bw'iwawe ukuri kose ukavuga ati jewe mu gihe ugifise umutima wo gushaka kugira justify kwiregura imbere y'Imana ko kwihana kwawe siko ntabwo ari ukukuri. Dukwiye kurekura isi, tukarekura ivyayo byose, tukarekura icaha twakoze, uko nta kuntu na kumwe ukwiregura imbere y'Imana maze uvuge ko ukwihana kwawe ari ukukuri. Reka turabe iyindi point ya nyuma. Hano bavuga ngo bad faith is in no sense allied with presumption. Yesterday nubako twize lesson yitariki 8 twize ngo kwibwira ibintu ko bitari, ariko canke kwizera ivyumviro vyawe, kwizera Imana. Ngo faith, ukwizera ntigusa na hato na presumption ariko kwibwira ibintu ko bitari. Only he who has true faith is secure against presumption. Ufise ukwizera ko nyako muri Kristo. Bibiliya tuvuga ngo bafise ukwizera kwa Kristo. Ntibizera muri Kristo gusa, ahubwo bafise ukwizera kwa Yesu. Nayo kugira kwizera kwa Yesu nuko Yesu yatubwiye ngo ivyo byose data mbwira ndabikora uko nyene, sindamubaza ngo vyagenze gute. Nico gituma n'igihe yasenga ngo igikombe cyo gutandukana na se wo mwijuru kubwacu, kubw'icaha cyari kumwuzura ko kikamuja ko kikamumata ko kumusaraba, yasaba avuga ngo data vyo wavyiza tudatandukanye, sinkunda gutandukana nawe, ariko kubwa kino caha ndazi ko nzotandukana nawe. Byiza urabishoboye kubinkurako, ariko bibe nk'uko ugomba atari uko jewe nshaka. Bino rero vyerekana ukwizera nyako, si ukwibwira ibintu. Yesu ari gushobora kwanka kijya gikombe gacavuga ngo n'ubundi data arankunda ngo birazakumbera. No. Yesu Kristo atubwira yuko ukwizera ijwi ry'Imana rivuze, wewe nturondera ukuntu uza kuricenga, urendera ukuntu uza gutanga vyose ukaryumvira, niyo vyo gusaba kumena amaraso ugapfa. Uko niko kwizera nyako. Uko kwizera rero kuva kuri Mpwemu Yera. Nico gituma mu gihe dusenga dusaba Imana imbabazi kuvyo bibi twakoze, dusaba Imana ishimangira ivyiza twemeye, maze tuyisabe Mpwemu Yera, maze azoshobora kutuyobora kandi atugeze. Hano bavuga ngo kuno kwibwira ibintu cyangwa kwizerera ivyacu biva nubako ni pirate, ni fake. Satana akunda gufata ikintu cyari cyo cyose akakigoreka. Ahari Sabato yahashize Sunday, ariko ahari urukundo yahashize urwanko, ahari ukwizera ahashira kuno kwiyumvisha ibintu. Ko kwiyumvisha ibintu mu mutwe w'umuntu hari igihe biboneka nk'ari ukwizera, ariko iyo ni pirate Satani yazanye, ni pirated version y'ukwizera. Nuko Satani yazanye fake, yakoze fake y'ukwizera. Iyo fake y'ukwizera niyo twita presumption, ariko kwibarira ivyo wigombe. So ariho ikintu gikomeye. Presumption also claims the promises, but then as Satan did to excuse transgression. So ukwizera ugukoresha wibutsa kandi uhagaze mu vy'Imana yasezerana. Ukwizera gushingiye mu vyasezerana, arico gituma ukwizera kuva mu ijambo ry'Imana. No kwibwira ibintu biva mu masezerano. Ako ayo masezerano ntayakoresha nk'uko Imana ibishaka, uciyakoresha nk'uko Satani yabikoze. Gufata ivyasezerano ugashaka kubikoresha kugira ngo uyiregure mu caha kandi wambike icaha isura nziza. Oya, Jesi nisha Isabato, ahubwo narindi ko ndafasha. Mu gihe uzi neza ko umutima Mpwemu Yera ariko arakubarira ati ego wisha Isabato, cyangwa ati oya, Jesi nanze gufasha imfuvyi n'abapfakazi, ahubwo narindi ko ndafasha umuryango wanje ubwa mbere. Ivyo ukabuzi ko Mpwemu Yera amaze kukubwira ko atari uko biri, kandi cyangwa Imana atari uko biri, cyangwa n'ibindi byose bishobora kuboneka nkaho umenga ubibwiye umwana w'umuntu yovyemera kubera atazi umutima wawe, ariko imbere y'Imana yamaze kuraba igasanga
udashitse. So hano twirinde presumption. Barabandanya bavuga ngo it is not faith that claims the favor of heaven without complying with the condition on which mercy is to be granted. Ngo sukwizera iyo dusanga turiko turashaka imihezagiro y'ijuru ariko tudashaka kugendera mu nzira y'ubuntu y'ikigongwe kiba gitangwa n'ijuru, bako mu nzira yo gukora nk'uko Imana ishaka. Ukwizera nyakuri kushingiye vyasezeranwa biri mu vyandiko vyera mvuko muri Bibiliya, ariko tubikora tushaka gose kubana na Yesu, tubikora dushaka ko Yesu Kristo aza akaba muri twe. Murakoze, reka dusenge. Ino ibaye longa, mu minsi nzotangura kuyicagagura ndayigira ntonya cyane kugira tuze turagera kuri summary vuba, ariko kuri no munsi w'isabato wari wese yiyumvire ino lesson yose y'imisi iheze, yumvire igituma Imana ishaka kwagira ukwizera atari kwibwira ibintu. Data mwiza, nuzubane natwe, dukomeze, Mwami duhindure. Mwami uri Imana ikomeye, dukwizera aho twibwiye ibintu tubigira uko bitari. Data duhe kwizera ijambo ryawe atari kurigoreka, tukizera vision yo twigombeye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye.